iyo ushonje bigenda gute urarondera nico gituma umuntu wa mbere amerewe nabi n'umuntu yonze mu mutwe wonze mu mutwe umuntu abenewe nabi kuko biragora kugira ngo apfe ntaragire ntashitse urumva rero nukugaburira n'umutwe mu kuraba ibyo bintu nyene biba bifise akamaro bifise ico bimarira umuntu wese yabiravye mukabifatira ubuseriye rero ndabatumirira kuraba agaciro media kubera haca ama emission ari très important menshi mu madomene atandukanye y'ubuzima weko Dubai wabaye igihe kitari gito nico kime kumure ni Buraya hari abantu bosi benshi ariko hari abavayo nukure tacubona ko bafise we nkuwabayeyo biba vyavuye kuka haba habaye iki kuri we ikintu ca mbere gituma umuntu ava i Dubai atakintu apfuye akuyeyo canke iki ica mbere na mbere inzoga ugiye hari ukanywa inzoga cyane biragoye kugira ngo uzovane yifaranga n'abavyikikamwe bariko bari abantu bakabambura ntibaba babutse ati ndungiye none akwaho unyere mu yokirinda gute donc umuntu yomenya umwiba n'utamwiba gute nukurabo muwo ahaye amahera ku buryo ushobora no kwitura ku mabiro nivyo vyiza gusumba kurungikira amahera umuntu kandi nka mapere benshi nkuba abantu bakoze arinye yes bakora arinye benshi mugabo harimwo risk murashobora kukubwira ngo ndakuhaka make arinye ndungikiraya akaca yarya ntumuzi ntuzakorera ntawe uzomusanga ngo umwishuze urumva ko abari ubufashe risk ntuzi ko na company yiwe yakora mu mategeko ntuzi nta gusobanura kuko mu maso mu yandi biroroshe ko umuntu agusobanurira ati iki ukabona ati ikintu kuri ndashobora kudesida muri iki gusumba gukora arinye nico gituma je nashimye kuza kubikorera ngaha kubera dusanzwe dufise urumva agence de voyage igurisha amatike y'indege Reka ndabaramutse ndabifuriza amahoro y'Imana n'abantu maze yongereka amagara meza n'amafaranga ni wa mongo wanyu Omdi Changement ndi mu ntara ya Burunga kare nga twayita mu Rumonge mbere ko ndababwira ikihanzanye nico nje kwereka abarundi n'abarundi kazi canke nje ko twigishanye canke opportunity nje kubarangira reka mande babwire ko kano karere na karere abantu baho bakora cyane na karere ku gihe c'ingoma ya cami bano baranyarumonge bafashije cyane igihugu c'u Burundi bafashije cyane umwami mwezi gisabo barakubita umuzungu umwarabu wo muri Arabia Saudite Ibn Khalfan beshi bamumenye nka Rumariza yaraje kugira iki yarafata akaba yoyorora abarundi akabatwara kubagira abacakara none rero bano baramufashije bamugarukiriza hanyene mu Rumonge ati kubita umwana basubiri wabo abana baranyarumonge iruhande y'ivyo kano karere ni kuva ikiri commune Rumonge na karere vraiment kagumye kagaragaramwo ibintu by'ubutunzi parce que karimwe abantu bakora business bakora uburovyi barima cyane ikigazi benshi murajya amavuta y'amamesa bikomose kuri bano baranyarumonge benshi murajya akabama ubuswagi kubera bano banyarumonge voilà rero hameze uko ndiko nababwira niho tuje kubarangira akandi kajyo nabo kaje kubegera ko abakozi uwo bereka akabatungira urutoketi hariya wojayo byokunda ugacuza aho gatahe bagenzi murazi faranga no musigi dovize urishize mu marundi ko bigenda wocu usanga wocu ukora imigambi minini ivyo rero nivyo tuje kurangira abanyarumonge muri make abanyaburunga bose nibo bazabururi Makamba Nyanzarake kwa nabo ngaha aho kajyo ndagusaba ubonye ikiganiro cyo gisangiza uwundi kazoba rakajyo keza nawo muhaye mfasha tujane muri no terambere sinijane nawe ntiwijane twese tujane alright okay yes ndabaramutse ndabifuriza amahoro y'Imana n'abantu maze yongereka amagara meza n'amafaranga bagenzi ivyo ndavyipfurije nivyo nipfurije monsieur Richard niyongeko twongeye kubikwipfuriza nawe murakoze cyane ego turi ndabyifurije bariko baradukwirikira nawe kandi abikwifurije nkuko bamuvyifuriza abandi ego narijya nkunda kuva iyo tuvuze ivyo bitatu amahoro amagara meza n'amafaranga
benshi bama baca bumva ngo kanyuma ko nyine amafaranga oya amafaranga ntaco yomara ata amahoro ata n'amagara meza byose birajana ariko ko ngira nico gikunda gukena mu bantu ngira umwe abavuze icyo akenye umwe wese abavuze icyo akeneye bien sûr. Okay, ni Richard rero niyonge ko nibaza ko abadukurikirana kuri Agaciro Media sijya mbere bakubonye barakuzi hamwe na service musanzwe mutanga iyo tuko turavuga amahoro amagara meza n'amafaranga taho kanyuma nyene nuko namwe mudufasha kurondera amafaranga. Yego urumunsi turagarutse kugira ngo muhongere mu kudufasha koriyanta abarundi amafaranga ni meza ariko iyo abaye agaciro bikaba byiza gusumba. Jensi ico naco ngo mugifasha abantu no kuvuga ngo ikituzanya ngaha ni inumbero ya mbere kwanza no kubwira abantu aho tugeze tubapfunyiriza urugendo muri service dusanzwe dutanga abamaze kuzibona bien sûr abatarabibona baraza kuvyumva. Ni muri Hori Travel umunsi twaje kugurura agence yo mu Rumonge nkuko twabigize n'ahandi Gitega mu gupfunyiriza urugendo abatwitura abantu bo muri Burunga nabo twabazaniye biro mu Rumonge twaje kuhabereka tubasobanurire ivyo dusanzwe dukora uko tubikora. Ni muri iyo ntumbero turi ngaho uyu munsi ndibaza. Okay, kuri Agaciro Media turafise abantu twavuga ko twamaze kuba nka famille badukurikirana bari mu burere bwinshi mihingo myinshi y'isi ariko akarere ka Rumonge rero hariho benshi usanga bari za Kenya za Mozambique South Africa ariko maze kubona ko nabo mu bifuza gushika Dubai barimo barimwo cyane kandi turamaze no kubafasha batari bake abantu bavuye muri Kenya abavuye mu Buganda Mozambique naho nyene Zambia hariyo n'uwashitse ejo kandi nzi ko azogenda nko mu ndwi imwe yavuye Zambia urumva turavugana kubera ko ubuhinga ubisiri mu ntoki. Iyo mudufashije gushikana ibyo dukora kure no kuvuga n'abari kure barabibona hama bakatubaza bakatwitura service zacu zikabagera ko nabo nyene biciye ku matelefone bakaza ibintu byabo byatunganye muri make nibaza yuko duciriye ku mayanga abantu ari ubwa mbere baturavye kugira ngo twinjire neza mu Rumonge muri kahise ni nakarere bashoye gufasha umwami mwezi gisaba kugwanira iteka ry'u Burundi mu gusubiza inyuma umwami Karufani bin yaraje gufata aba esclave abatwari hariya abarundi numvise bamwise Rumariza. Abanyarumonge rero bagize uruhara rudasanzwe kandi yagarukiye hantiriwe rashika ibwami imuramvya. Ego aba Nyarumonge ni nayo ntara yakunze kugaruka ko inshuro nyinshi ko ari intara muri business ikomeye gusumba ubundi burere no kuva ikiri commune ahantu ga Monsieur Richard hari abantu bakora gutyo bitanga gutyo bagiye hanze bakazana gataye byoca birushiriza ngira nta guciriyemwe abanyarumonge nibaza yuko mu gihugu cose bari mu bantu ba mbere ba voyage basafira nkuko bakunda kubivuga. Nahantu na hamwe maze kuja n'ibihugu maze kubamwo usanga communauté niniya abari abanyarumonge dimwe mu Rumonge Nyanzarake Iterambere y'imbo nukuvuga barazi kugenda hanze bagakora bakagaruka bagashinga utuntu twabo ngaha rero nkuko bivuze n'abantu bakora business kandi n'abantu niyo bashitse hanze nta gufyina bakora bazi ko bagiye kurondera agafaranga nico gituma twaje ngaha kugira ngo tubegereze nabo nyene biro yacu kuko mu bakiriya turonka nabo dufise abatwitura ni Bujumbura benshi nka 80% ni Rumonge Nyanzarake urumva nico gituma tuvuga tuti turi ngaha birabapfunyiriza urugendo ntibirigwe barashika Bujumbura kandi natwe ngo habe hari abantu benshi kuri biro tudashoboye kwakira Bujumbura hakire abanyabujumbura na Cibitoki na Bubanza hariya abo muri buje hama hakira abo bandi bava muri izi nta nkuko ni Gitega hakira abantu bo muri Nord na Centre hari ni muri iyo ntumbero rero yo kuguma dufasha abatwitura kugira ngo
boroherwe mu kuronka service zacu. Nabanje gutembera imbere ko dukora kino kiganiro ndaba imibereho y'abantu bo ngaha no kuvuga usanga hari imyuga itandukanye ntaho ubona ko yicaye. Ikindi hari ibintu mbengo bibiri birakaze no kuvuga business uburovyi n'uburimye bw'ikigazi ariko la majorité rimwe bikenera imitahe uko biri kose hamwe mu bafashije bakaja kurondera iyo devise ngira ngo bagarutse bakora business zagutse gusumba. Nivyo tuyifuriza nivyo twifuza nyene urumva ko basanzwe bazi imyuga myinshi ugiye kuraba ngaha ahantu hamwe uza guca utabona ariko harakore gutonda ivyo bintu bikenerwa no gukorwa hanze mu bundi buryo bugezweho mu d'une façon moderne. Umuntu yagiye rero abaronka amahera agatubutse uburyo agarutse abyungutse amafaranga n'ubumenyi bya bindi yarazi yakora akaca bikora mu bundi buryo bugezweho igihugu gatera imbere nawe nyine agatera imbere n'abamwitura bakaronka service z'ibintu bigezweho bijanye n'igihe tugezemo. Niyo nta ntumbero rero tubahamagarira n'ubundi kuguma bigora bagasimbira hakurya y'amazi bakiga ubumenyi bakaronka n'amafaranga hama bakagaruka ku investisa. Twebwe kuri Agaciro Media dusanzwe twigisha ibintu bijanye na development personnel. Umva ivyo navyo birimo ibijanye n'amafaranga n'imitahe byose. Mugabo kugwaruka Monsieur Richard ruvuga ko rutaronka aho ruhera kubijanye umva hari ababa bavuye ku ishure abo rero umuntu nta experience y'ubuzima nimwe afise akeneye ahera mwiko numva mumaze mwaratemereye ahantu henshi murabona muja za Belgique iburaya no kuvuga mukaja muri ivyo bihugu vya Aziya we nk'uwatembereye ahantu henshi iyo umuntu avuze ngo ndabuza aho mpera ubuzima hari ico uwo mufasha Bo iyo novuga ko abari complex uvuze ngo ndabuze aho mpera ubuzima deja no kubukomeye hamukaba wiyumvira wiyumvira ukaba ufise amagara meza nkuko mubifuriza nta muntu numwe ashobora kuvuga ngo ndabuze aho mpera ubuzima aho uri deja barabifise ariko bakavuga ko kandi ahora nyine aho bahera nkori iki umutahe ndawukuri umutahe wa mbere ni umuntu bwa mbere na mbere ni mu mutwe no kugira kandi umuntu abasanzwe abayeho babizi turafise uko tubaho turafise nk'uvuga ku ishuri umuntu ari agenda ku ishuri bamurihira urumva akaronka agaheza ishuri akabaho ugasanga hariho wiyumvira ati ndiko ndakora limikashi canke ariko ndakora nico gituma hariho n'ubufise umuntu yomufasha mugabo kubera ko abona ati nenda mufasha iki ndamufashe mperehe naho nta volonté yiwaregera yerekana ati jewe ndashaka ibi rero nico gituma iyo opportunité nk'ubu nk'aba diaspora kenshi ikintu naba ndabahamagarira duhamagarirwa gufasha bene wacu aba tuvukana aba biwacu muri ayo make y'uronka aho uriye kwa mumufasha amajana 2 y'amadolari canke y'amayero ngo abeho ku munsi ifunge umuhe ayo akwiye yo kumuvana ngaho nimba wahora ufasha abantu nka 5 dufate par exemple muvukana ufate umwe abanze agenda usigarane 4 uwo wa wundi umwe agiye akore azana uwundi wa wundi agiye agende komsa hazogera igihe usanga bose ahubwo bariko barafasha famille canke n'abakure bakagenda bakaza abandi bakagaruka kuko ugarutse nk'ubu dufate nk'umuntu yagarutse par exemple nk'akarorero nihereye kuva mvuye hanze mfise projet zitari nke usanga mfise prix de 10 employés kandi babayeho usanga atahora bayeho nukuvuga ngo kuba naragiye hanze hama nkagaruka nk'investisa nga bituma hari abandi bantu baronka akazi kandi muri babandi nabo bariko bararonka akazi ariko arakora ziganya bizomufasha nawe nyene kubona inzira yaho yoca akaza gukora ivyiwe nta kindi kintu kizotuma igihugu gitera imbere atari entrepreneuria yatwebwe nyene wiyumviye ngo hari ikintu kizokoroka kivuye mu ijuru canke ngo hari umuntu azoza kudufasha ngo igihugu gitera imbere ntibizokunda kandi igihugu sico kizotera imbere igihugu gira gitera imbere hazotera imbere twebwe
nitwabaho duteye imbere n'igihugu kizoba giteye imbere kuko igihugu si ikintu mukano kameze nk'aga kojyo nyene nabonye umuntu yanditse ngo ntaco ndi Imana itangize ubundi acambwira ati kukenye ivyo wabigizwe n'Imana donc muri ukurondera ubuzima nkunze kubona ibihugu vya West Africa biriya bihugu vya Senegal vya Benin Ghana Togo kwa iyo hagize umwe ashika nk'iburaya acaba ikiraro c'abandi asize ico uwo muco nino turashaka kurema kumbure bien sûr ahantu ikintu abarundi duhamagarirwa gukora nukwereka inzira uwundi muntu urabona nk'abo bo aba West ikintu badusumvya nuko canke dufate nk'abantu bo muri Aziya ico badusumvya we ateye imbere ari wenyene ababona ko ari ingorane acaronka charge nini wewe abashaka kwereka abandi bantu ahubwo benshi batera imbere bace aho yaciye nawe bigeragereza kuko ome ndakubwira amahirwe y'umuntu ntasa n'ay'ubundi na rimwe twe turashobora kugenda mu nzira imwe kuronderera mu nzira imwe turi batanu babiri bakaronka batatu bakabura hongeyemwe abandi batanu ugasanga abandi bane bararonka abandi nabo ntibimeze neza kandi babandi baronse baca basapotinga umwe vyariko biracumbagira bikagenda neza rero gucisha inzira irimwo amahirwe igacamwa abantu benshi birafasha gusumba ko wewe woyigongira ko mugabo ikibazo twebwe dufise usanga n'umuntu agiye ahantu mubajije ngo wapi no nta kigenda ngo nawe woshobora ngo ni ngorane mugabo gakiyanga muga ntaveyo wewe ntaveyo oriye kwega ubundi muntu ingo nawe wigeragereza nkuko najewe ndahari kandi hari igihe byocamwe gusumba par exemple nk'i Dubai tukijayo twebwe haba ari hamwe ho gufata riske ngira nk'ijana kwijana atakintu umuntu hariyo wese aguca intege canke atanakwakira kandi atana voix iri siri iriho ari ubugenda twirondeza mu kavuga uti ko mbona nkaje mu kujayo nihaye akarorero okay hariho benshi mbona atakintu barimwo bavuye bagiye mugabo nkaca mbona n'abandi batunze bayakuye vuga ati jerera akarorero kiwanje si umuntu ataronse nakarorero kiwanje n'uriya yaronse sinzi ko yabigenjeje mugareka ngende ngerageze nanje ariko nikiba kigaragaza ko ari kiriyo none nimba yarose yakuyehe nyene naho nyene mugabo je sinoca nirefera kuwa ubuze kuba vyankiye kuko sinzi impamvu byamwankiye canke uko ngerageza nawe si kugerageza n'uwundi nico gituma none we ko Dubai wabaye igihe kitari gito nico kime kumure ni Buraya hari abantu bosi benshi ariko hari abavayo nukure tacubona ko bafise we nk'uwabayeyo biba vyavuye kuko haba habaye iki kuri we ikintu ca mbere gituma umuntu ava i Dubai atakintu apfuye akuyeyo canke iki ica mbere na mbere inzoga ugiye hari ukanywa inzoga cane biragoye kugira ngo uzovane ifaranga nuvuga zirazimvye kandi uri unyoye inzoga ntukora hariya naho umwanya n'amafaranga nukuvuga ngo uja kunywa inzoga wasivye ku kazi kandi wasivye ku kazi ntuzohemba ataco wakoze ugiye rero kavuga ati nutwo naronse nukuvuga ufashe off i Dubai ari kintu hora ndara iyo nsavye off natakaza kabiri nkonsomayo narondeye twumve ikonje off ikonje nkonsoma amafaranga narondeye nsanzwe mfise kandi n'uwo munsi ntatonze sinzohembeko urumva nukuvuga ngo sinakoze sininjije kandi nayo nari mfise ndayariye kandi kuyajya hariya amahera y'umunsi umwe hariya ino usanga ari ratio y'ukwezi kose kwa famille bya bindi tuyashize mu marundi rero ivyo ubyivuga ati je baha ngiye gusatira inoti nzokwifunga nkume y'abantu niba namenye ko ndi hino mveyo mvuga nti ndatashe ngiye muhira canke ndayarungitse muhira aho uravana y'ikintu mugabo ukagenda ugakunda ukahashima ko haryoshe ngende mu bibanza vyize Dubai ni kibanza ciratiro muri ico gihe uzoza wikoreye amaboko uzoronka itike igushikane ngaha indwi imwe zibiri ukwezi bakubone uri mu diaspora inyuma yaho uzoshoseka
hari amavideo menshi dukunda kubona hariho n'aba createur de contenu bakora aba YouTuber nko kwacu nkunda kubona baje hariya cyo twerekana mu micanga heza no kuvuga ku muntu yagiye kurondera amafaranga ugerageje kuraba yinjiza no kuja muri rya micanga ajya nibaza ko bameze nk'amamize hano kuryohererwa ni byiza kujayo uri umukozi wawe ivyo urashobora kubikora rimwe mu mwaka nibisanzwe waragiye Dubai kame mutegezwa guca muri desert ukaja Dubai mall ukifotoza ivyo nibisanzwe urashobora kubikora rimwe mu mwaka ugira ugiye souvenir kame ko waciye ivyo sivyo nariko ndavuga ivyo mvuga no kuba uvuga ati je no sohoka nkuko muka ino ture weekend abantu ntandwi yohero utagiye mu kabari ufume unywa gacupa kubera biroroshe mugabo hari bigize nkuko usohotse rimwe amahera ngira nk'uye haye ukwezi kose usohotse muri weekend hava ati nsohoke shujya nk'igihumbi c'amadiramu canke kirenga nk'igihumbi c'amadiramu abaranga mu madiramu miliyoni 2 z'amarundi igihumbi c'amadiramu ni 2 miliyoni y'amarundi okay dufate ndi nk'umunyarumonge cyangwa umunyabururi canke umunyamakama nyanzirake yegerenga mushize iyi office shaka kuba ndavye kino kiganiro nkumva ndabaye interesse no menye ko ngiye Dubai yego ndabizi nzohembwa amadovize mugabo nzoba nakoze iki bakora yiki ari ubuzubuhe bo no kuvuga ngo Dubai hari arubuzi butandukanye ubuzi bwiza nk'ubwo mu biro niki ntibabuha abanyafrika ni gake usanga waramaze kumenyera ukamenyerana n'ububoss ashobora kugushira ahantu muri administration sawa mugabo la majorité y'abarundi baja Dubai ubuzi buhari usanga ari imyuga yo muri construction abo bitwa abasharpentier abamaso abayede baba steel fixer n'abaferrailleur abakirina bakora isuku abatwara amamoto bakora livraison moto delivery abasekirite ibintu ubwo nibwo buzi buba buhari dufate nk'umushoferi wa moto wariya byumvikana ko yoronka akazi aronka amafaranga menshi mugabo ukuntu bimeze umushoferi wa moto wari wese mbanabimubwira ni the more you work the more numva uko ukora cyane niko uronka amahera kuko bwenshi bahembwa ku ma pourcentage bahembwa ku ma pourcentage y'ama order bakora kuko baba bakora livraison y'amakuriye ariya Dubai abantu benshi ntibaza mu isoko kugura cyangwa mu boutique bagura online okay rero ahantu hose tumagaze na grocery ibifise umuntu abarivrer bakorana company ya livraison babakora hagize umuntu agira order baba uzubona wewe kuri moto yawe ko hari order iri muri area urimo mu karere urimo wemeza ugatora iyo order yo commande ukacu yirivra aho ija gasinya hamugasubira hari nukuvuga ngo umuntu aba yarishe byose arinye wowe ibintu bikamusanga ku muryango w'inzu nko muri appartement nk'etage y'inivo nka 30 usanga boye umuntu atwara aba yanditse ko n'umuryango w'inzu yiwe umurivrera dodora hajya amuha ivyo bintu asubira ku moto yiwe iri muri parking agenda nuko bakora rero iyo uri active cyane ugakora ama order menshi uhembwa amahera menshi nta mahera tuba twaberetse bahembwa bari minimum bategezwa gukora company bags ati chaque jour tegezwa gukora izi uzirengeje ni bonus ziyongerako nico kimwe bo urumva nk'ubu nabonye ngaha mu Rumonge hari aba motari kabisa bazi kuzirukisha mugabo condition ya mbere icongereza utegezwa kubukitsa muri yo utegezwa kubuza icongereza neza kuko bashitseyo bariga nka demo n'uwatevye bivana n'ukuntu umuntu anyaru kuko bariga amabarabara ya hariya amategeko y'ibarabara ya hariya na permis ya hariya bakayiba urumva kandi ivyo byose bo babigisha uko babapasisha abari mu congereza hakize rero woba witaye akagozi mwizosi
cyo gituma utegezwa kubuza icongereza kugira uje muri iyo offre ya livrezo ya moto ku bandi mugabo batagira iyo livrezo biba bihari twebwe nka umuntu aje iwacu turamwereka tubuzi buhari n'amakondisiyo bisabwa icongereza cinshi gikeyi ibyo naho wojamwe atacuza uzomenyererayo ibyo byose biba bihari umuntu akitiramwo icagenda n'amafaranga bigutwara nayo uzohemba. Okay, dufate nko kumishara mwerekana dufate nko kuba helper abo ba aide canke abaja mu vya mechanique nisinzi ajya amafaranga mubereka y'umushahara mwafatiye ko yakoze amasaha 8 ku munsi canke kuko nawe ashobora kwiniga akavuga ati reka nkore gonge nike twafashe ku masaha minimum umukoresha aba yashize donc ajya ari nko muri kontra kandi barabisipesifiya neza ati iyindi saha izorenga kuraya azoba ari overtime no kuvuga baca bayimuhembera overtime tuwe tumwereka ro minimum ajya atazobura aya zo kwiyongera ko ni avantage numva nuko azoba yakoze hari n'ubushaka akavuga ati je hari n'amakampani avuga ati twebwe dukorera day na night muraba abantu agenda akavuga ati nakoze murango ndakora n'igice c'ijoro mbandanye nkora overtime ku muntu nk'ubu abayivirino urabona ko abarundi mu byo maze kumenya iyo bageze hanze ngo nabakozi badanje umuntu ageze agakora dufate nk'amasaha 16 yatonze mu gatondo saa moya uca yitahira nka 20 z'umugoroba uwo mwanya wose ashaka aja kwiryamira ndakuvuga umva ashahembwa menshi arabishatse abikora gucyo nyene company iramwandikira kuko hariya winjiye urapanchinga umwanya winjiriye n'umwanya uhereje ko ntuze shift yawe yiyongeye ko amasaha yiyongeye ko yose bayakwandikira nka overtime niko biba bimeze. Okay, je numva rero ngira ngo sinzi hari kindi wumva abantu donc bakwiye kumenya surtout ababegereye Rumonge ababegereye ngaho icambere na mbere nuko bamenya aho dukorera aha dukorera aha bahita kuri etage kwa Nyama abanyarumonge baca bahamenya kwa Nyama ahahora hakorera INSS kiza mu Rumonge. Okay, ni kuri station yo kumugeranga bo baca bahamana imbere ya stade Rumonge kuri RN3 nyine bahamenye hari ushobora kuba atari ngaha mugabo ariko arabiraba turavuze biro ibujumbura basanzwe bahazi muri Hotel de Ville ya building ishasha ya mairie niho siege biro numero 12 hasi Igitega abari hafi muri Noro bamenye ko ibiro zacu batwiture muri etage kwa coach imbere yo ku Ngoma bar hafi ya Canal Plus imiryango iregeranye aho ico nico cambere kugira ngo duhimiriza abantu nyene bamenyere kuza kuko abantu benshi bariko barasaba service zo kuja Dubai bariko bararukirita cyane mu Burundi nukuvuga ngo n'abavyikikamwe bariko bari abantu bakabambura ntibaba babutse ati ndungiye none akwaho unyine mu yokirinda gute donc umuntu yomenya umwiba n'utamwiba gute nukurabo muwo ahaye amahera ku buryo ushobora no kwitura ku mabiro nivyo vyiza gusumba kurungikira amahera umuntu kandi nka mapere benshi nkuba abantu bakoze arinye yes bakora arinye benshi mugabo harimwo risk murashobora kukubwira ngo ndakuhaka make arinye ndungikira ya akaca yajya ntumuzi ntuzakorera ntaho uzomusanga ngo umwishuze urumva ko abari ubufashe risk ntuzi ko na company yiwe yakora mu mategeko ntuzi nta gusobanura kuko mu maso mu yandi biroroshe ko umuntu agusobanurira ati iki ukabona ati kinu kuri ndashobora kudesida muri iki gusumba gukora arinye nico gituma je nashimye kuza bikorera ngaha kubera dusanzwe dufise urumva agence de voyage igurisha amatike y'indege ikindi kintu naco nuwo bayaciye ahandi nuwo bayaronse visa mu bundi buryo twe turagurisha amatike y'indege azimbutse mu buryo buzimbutse tumanura ibiciro biri hasi ubu ndaza amatike muri sama bari hejuru muga twebwe turashobora kukuronderera itike y'indege ya makeyi ukavoyaja
udakoresheje amahera menshi kuko ndazi ko hariho abantu benshi bakora arinye bakabarungikira amahera bari hariya Dubai bakabamurungikira visa mugabo akaca yigurira itike y'indege abo rero hakurinda kuzoja kurondera mu Bujumbura ataza haja kubaza mu Rumonge twabegereye agura itike y'indege ngaha muri agence muri Holy Travel agende agiye kurira indege iyo ni yindi service twebwe tubazaniye ngaha mu Rumonge no kuvuga simbona Umonge gusa urumva n'umuntu w'imakamba hako aje Bujumbura acaza ngaha w'Inyanzarake w'ibururi acaza umuntu ari Karusi hako aje Bujumbura acaje Igitega abingozi mu Ruyigi twavuze na plan yo gushira iyindi agence Muyinga aho tuzoba tugerageje gushika mu mice yose aho abantu bashobora kudusanga byoroshe tukabatunganiza tukabafasha hanyuma ikindi naco gitandukanye twebwe imbere y'umuntu agiye ikintu cambere uriya kuja mu mahanga ubugiye nko mu ruzi koga rero canke ubugiye nko mwishamba kandi winjiye ishamba utazi urumva ucuca inkono utazi je nk'umuntu yabayeyo nk'umuntu ahazi azi ubuzi bubayo ikintu cambere ndabafasha umuntu imbere y'uko agenda no ku kibuga c'indege umuntu ndababwira ivyo ugiyemo ni ibi ni aha utegezwa kwitwara uku ivyo banka ni ibi ibikunda ni ibi kugira ngo uzoheyisise objectif yawe ni donc briefing itegura umuntu ku buryo ivyo azosangayo asanga yarafise iyo image yavyo mu mutwe kuko ikintu cambere gihabura abantu mu mahanga nukugenda yarafise yindi image dufate nk'ibintu vyiza akacagwa mu bintu bibi aca yihebura ndavuga ati karabaye muga mu gihe agiye yarateguye umutima ati buri ibintu ngiyemwo bimeze ukunuko biramworohera kwiyadabuta akamenyera kuko abantu benshi baromoka mu mahanga ntiharyoshe naho kuja kuronderera ubuzima narabikubwiye narafwapa uvuze ngo no nciye intege abantu nta biryoshe biri hanze nta na kimwe kitari Burundi ikibuze ngaha habuze amafaranga na yarahari hariya rero nuko yazana yo hanze akaza ngaha ukagenda uri prepare neza kugiye kurondera amafaranga kandi amafaranga azokugira umubosi wawe wo mu Burundi muri ico gihe uzova y'urundi muntu kandi uzogenda ufise iyo nzigo yayo mafaranga uyabone uze ku investisa ngaha ivyo nivyo umuntu atekerera abantu nivyo tubafasha niyo leçon morale canke briefing umuntu abaha uburyo umuntu agenda ari tayari ati je suis engagé uja gushaka imanamba hama nkagaruka basokuru bagenda n'amaguru sinzi ko ari mu Buganda nuko ari Tanzania kugira zoronka isuka yo kuzorima amasuka zo kuzorima akabanza kugenda akazoronka amaze kuronka canke ikori kare barariha ikori ryo bategezo kubanza kujimanamba n'ubu rero kugira igihe kandi ico gihe barateye imbere kuri bagaza narigeze kumva inkuru yuko igihugu cigeze kuba ari ico cambere gifurunisa mu karere hari kubera iyo sacrifice abantu bari bato bakagenda hanze baraza barakora ingufu zabo zivamwo umusaruro donc ubutunzi bw'igihugu n'ubu rero nuko ntabyo kwihebura ngo kabaye nta kundi nukuvyemera ni twebwe nyene nta muzunga dukunda azoza kudufasha ngo azodufasha ngo ibintu ngo biduteze imbere oya ibiduteza imbere ni twebwe nyene tuzovyifasha nitwe tuzovyironderera nuko nuko rero ndagushimiye Monsieur Richard ku muco muhaye abadukurikirana n'abarundi kazi yego nanje kintu namvuga nti nimba umaze iminsi ukurikirana Gaciro Media ukabona video ya mbere ntiyagufashije iya kabiri ntiyagufashije igihe cyose uravye ntibigufashe nukuri zofise ikibazo tuzana video nyinshi zofise ikibazo cyane kubera haca ibintu byinshi bitandukanye kandi byose bingira akamaro bifasha abantu urumva nibaza yuko ata muntu araba Gaciro Media yovuga ngo hariho video ataco zimumariye araba umunsi abona ibi byo muri izi domaine jakabona iyindi kandi mu mutwe kameme umuntu aragira havuye nahageze kandi haya buntu gutera imbere si mu mfuko ubwa mbere na mbere ni mu mutwe byazi kuko urabona umubiri urasonza tukabuha ibyo bifungurwa turanyoterwa tukanywa mugo umutwe nawo
utegezwa kwiga iyo ushonje bigenda gute urarondera nico gituma umuntu wa mbere amerewe nabi n'umuntu yonze mu mutwe wonze mu mutwe umuntu abenewe nabi kuko biragora kugira ngo apfe ntaragire ntashitse urumva rero nukugaburira n'umutwe mu kuraba ibyo bintu nyene biba bifise akamaro bifise ico bimarira umuntu wese yabiravye mukabifatira ubuseriye rero ndabatumira kuraba Agaciro Media kubera haca ama emission ari très important menshi mu madomene atandukanye y'ubuzima. Thank you so much. Reka nshimire kandi cyane n'abafashe umwanya mudukurikirana. Bientôt nitwavuga duti bakunzi bacu Agaciro Media family duhure dusangire tuyage nuko tuno munsi tumaze kuba umuryango munini w'abarundi barenga 100 dusangizanya ibi vyiyumviro je navyise mu Kirundi ni vyiyumviro ndema butunzi ivyiyumviro ngwiza butunzi tuzohurere mu bigano byo gutaha mwari kumwe na Omdi Shajima bye bye.